Mufaso ndiko ndabona cyangwa ndiko ndarota. Kanyana uri kurarota? Mufaso urashobora gutega icupa mu barabara kandi hano hagenewe guta ibintu nk'ivyo. Iki gicupa ntayenga hamwe barabara hari ico kigutwaye hari akanyanda gita ku mbuga iwawe. Mufaso uribagiye ko iyo myanda itabora mugiye iteganije neza kushobora kugira ingaruka mbi kubidukikije bikanatitura isi. Oya reka gushikuza iki gicupa ntayenga aha wonyugisha kuko cyotitura isi. Kurukutura biri ndabigusiguriye. Iyo muteye imyanda itabora mu ibarabara isegenya ikibitwara mu biyaga no mu nzuzi ngopi bigaca bitosekaza amazi bikanabangamira n'ibinyabuzima bibayo. Umba nu reka kushiramo sindaheza. Hama natwe tuca twiyereza ayo mazi atosekaye bigaca bibangamira amagara yacu tukandura n'ingwara zitandukanye bikongera kandi bikanacafuza igisagara cacu. Mushingana shaka kugezaho ikibwirwa n'icumva icerekwa n'ikibona bwabundi umuntu wese yarapye gukubita agatima mpembere mu kwitwararika guta iyo myanda itabora aho yabegenewe. Sha urakoze kunahura. N'abajya abantu bunguruza abantu mu mamodoka bari bakwiye kubereka aho bashira iyo myanda. Erega isuku riraturaba twese kana sinda magara n'amazi aseka nibayore. Mushingana urakoze kunkebura reka nanje nje gukebura abandi. Emwe genda ubakebure ubabwire ku isuku ari kiwacu twese. Urakoze. Riharanira majambere na